Zimwe muri fact ngiye kukubwira zabaye muri football zigiye kugutungura. Kevin De Bruyne ntabwo yigeze atwara igihembo cy'umukinnyi mwiza w'ukwezi wa Premier League. Cristiano Ronaldo byamusabye imikino 27 kugira ngo asinde igitego cye cya mbere muri Champions League. Hagati y'umwaka wa 2002 n'ibihumbi na 11, Jose Mourinho yamaze imikino igera ku 150 nta mukino n'umwe aratsindirwa mu rugo yakiriye. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 1942 umukinnyi wa Bayern Munich n'uwa Inter de Milan bahuriye kuri buri mukino wa nyuma w'igikombe cy'isi. James Milner yakinye umukino we wa mbere muri Premier League mbere y'uko Harvey Elliott avuka. Mario Balotelli assist imwe yatanze muri Premier League yayihaye Sergio Kun Aguero muri season ya 2011 na 12 ubwo Man City yatwaraga igikombe. Olivier Giroud ntiyigeze atera ishoti na rimwe rijya mu izamu mu gikombe cy'isi cyabaye muri 2018 mu mikino 7 yakinnye. Philippe Lam yamaze amezi 18 atarakora ikosa na rimwe muri Bundesliga. Ikipe y'igihugu ya New Zealand niyo kipe yonyine itarigeze itsindwa mu gikombe cy'isi cyabaye muri 2010. John Terry yatsinze ibitego byinshi muri Premier League kuruta ibyo Andre Iniesta yatsinze muri La Liga. Wowe nihe fact igutunguye muri izi ngizi maze kukubwira?